Haleluya. Ubwo buzima bw'imwemu iyo tuburavye niyo tumenya rega si twebwe twenyene turabanyamwemu. Oya, abarozi n'abanyamwemu ku buryo bashoboye kurara mu nzu y'umukristo, ariko umukristo n'umunyamwemu nashoboye gusohoka mu nzu yiwe naho nyene agende asubiza igitero ku nzu y'umurozi. Umurozi n'umunyamwemu yiyizi, ariyizi ku buryo ashoboye kwinjira mu nzu ya kandi ukaza mu gitondo pasiteri namubonye yinjira, none wagize iki? Bisigura ngo wewe wari mu mubiri, ariko ikindi gihe niyagaruka ukavuga ngo winjiye mu nzu yanje unsanga iwawe. Haleluya. Ega nkora ibikorane ruguru cange hanze, nibukigiye kimwe nagiye gukora igikorane ahantu barambwira neza ngo nga abarozi nibakina ngo baroga n'abapastori nga na blage usamaye barakujya. Ndavuga wandavyuka utariko ubona ndyoshe. Mu gitondo ngiye mu makoraniro ca ndahaguruka uwo mupastori ari hafi, ndavuga haleluya, bavuga amen. Ndavuga bambwiye yuko bo bari abastagere b'abarozi nga murahari cange mwasivye. Uwo pastori arangaba ngo we Mulundi utajikogotenga ambaye unaniangalia mbaya. Mimi Mrundi, mimi Myuda, mimi Yahudi. Amen. Amen. Haleluya. Ndamuraba ndatwenga. Cyanavuga ko bambwiye ko muriyo hama ndabaravye mbona mu myaka 10 mugerageje mushoboye kuroga imbeba, ivyo bizodufasha kugira ngo muzikure mu mazu, ariko simbona ko ari umurozi ngaho. Hama singomba kubakubita gihuti huti. Ejo zoza mu gitondo mugerageze muri rino joro mpfe, mukabona ntapfuye ngagaruka ngaho zobice. Amen. Amen. Uwe musi uraza gusohoka apana ngujugumira, ariko ugiye gusohoka ngujugumiza na Satani ubwiwe akubonye aracugumira mu izina ryaye. Candata erega mwijoro baraje, mwijoro hagati ndabumvise ndi mu ndoto, ndarota mbona bariko baranyirukako. Murabona ukuntu bidusaba guca bugufi, ariko mu mpemu nawo niwemere guca bugufi no mwijoro. Ariko abakristo guca bugufi guca mu mubiri ni sawa, ariko kugeza aho urota indoto abadayimoni bakubangamira ugaca bugufi. Mu mpemu sica bugufi. Impemu yanje mwijoro ni intare, akaza kose ndagatabagura, sinshobora guca bugufi bonja. Erega wame wibuka turi intama za Yesu, ariko turabana b'intare. Ego reka bagutere bibaza ngo baje kurondera intama, ariko bagusanga aho basanga uri intare nzima. The lion. Chambona mu ndoto wariko arankurikirana mbona mfise umupanga mu bisanzwe ngaho ufise karanga muntu na telefone, ariko impemu yawe ifise umupanga kuko ijambo ry'Imana tugendana ni inkota ya mpemu yera. Mbona wariko arankurikirana, mbona ndahagaze chambona kije kimetse nka krokodile, ndaca umutwe camfata igiti ndashingako cafata umutwe shirako. Ndavuga nabaza mu nyuma baraza kumenya ko bahuye n'umugabo. Ubiriza uzoza kugutera azobwira abandi yuko yahuye n'umwana w'Imana. Hama canavyuka nikanguye canumva abantu mu rupango apana indoto, canugurura idirisha. Ndavuga mwe nibisaba ko ndababona ndasiko muri ngaho, ariko muriko muri ruhisha kuko security mfise irahagije, mutahe mugende mucungira abandi kuko ninasohoka ndabamena. Ariko dufise eglise no musi y'abantu b'abanyamwemu ariko b'abanyabwoba, ku buryo yumvise ku mabati akayabo acatangura mama nakuba mama nakuba. That's a repeat. Ndashobora kumva unavuga ngo amen. Iyo yonyene ni bombe irasambuye abarozi mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazi. Amen. Ndashobora kumva unavuga amen. Amen. Iratemba gacha ibihome vyose vyari biri imbere yawe in the name of Jesus. Ndashobora kumva unavuga amen and then elastic. Iraguciriye inzira aho uzogenda uzosanga harugurutse mu izina. Yes. Haleluya. Erega ndagaruka sizi gitumino naye yaje, ndagaruka mu gitondo anshitse mu makoraniro ndatwenga ndavuga murabona ko nagarutse, ubu rero n'umwanya wo gukora. Hama mu guheza igikorane umunsi wa nyuma nsengera umumama ambwira ngo jewe ndi umukristo maze imyaka ishika 20 nkijijwe, ariko igihe cyose mfise umutaye mfasha amafaranga mvuye kudandaza
ndayashize mu cyumba ciwanje nsanga yahindutse ubumba cange gasanga yanyitse. Abanyamwe mu biyizi bafata n'amafaranga y'abakristo. Mu gitondo uyo mama ndamusenga maze kumusengera arataha. Umunsi wa nyuma y'igikorane araza ndi ku murongo handi urindira abantu kuri basengera, mbona mama araja afise isashi akoma induru. Ndavuga usanga agomba kusezera ariko azanye isashi y'amavuta. Amavuta ariko arajejeta ku isashi, agomba kusezera n'amavuta ajejeta gutya. Ashize atangura kurira ngo ayara amafaranga yanje kubera ubwoba na yaraza kumubanyi. Umubanyi yahaye umwana wanje mu gitondo, ngiye gusaba umwana amafaranga, asohoye asanga isashe irimo amavuta n'imyambi y'ibibiriti. Ndavuga uyu rero abare bakuroze n'abarozi biyizi cyarambwira tugende iwawe. Shitse mu nzu yiwe ndaturira bitura ku muryango ca gataha. Umunsi ukurikira aragaruka aho twari twicaye rero ndindire ko nza gutaha ndi kumwe n'abapastori, atubwira ngo umvirize ivyabaye. Mwijoro narose indoto mbona ninjiye mu cyumba kijyame mu mwana wanje, ngiyeyo nsanga hajyamyemo umubanyi wanje cyangomba kwiruka ijwi rirambwira umukozi w'Imana yagusengeye cyamfata isekuro ndahondagura uwo nahondaguye mbona arapfuye. Hamaca ndavyuka ngareka ngende kuraba. Agiye mu cyumba cy'umwana asanga aramahoro, agiye mu cyumba asanga hari umuntu ajyamyeyo ariko atigeza indara. Aho nabonye abantu baca muri kostra ntababonye, ariko no munsi urasohoka wuzuye inkomezi zo gucecekesha ikintu cyose mu izina ryayo. Amaze gusubira inyuma yumva ijwi mu mutima, nibagusengeye none aragaruka arasenga. Iyi si sinuma, ibi ni ibintu bikorera bamwisi. Arasenga acabona ujya muntu atembagaye abona hariko arazunguruka ibido nk'iya kinjo y'amavuta. Igeza hari irasaduka mu gitondo. Ndakavuga canke ndakavuga nibaza ko kataza kongereza inzigo, karaza kwereka ko Yesu ari muzima. Mu gitondo ujya murozi yari yapfuye. Murakoze gukomera Imana amashi. Haleluya. Tugomba dusenge kuri umugoroba. Ikintu cyose cyaguhagurukiye kigomba gishike kuri date d'expiration kugira ngo ivyawe vyari vyaracerewe bitumbere ubuzima bwawe mu izina. Iryo zina uvuze rituma abadayimoni bafukama mu izina. Muba muheze kigona ubutumwa tubashikiriza biciye kuri page yacu ya Facebook na chaîne yacu ya YouTube. Turabasabye mwibuke gukora like kuri page yacu ya Facebook Prophet of Jesus Joshua no kuri chaîne yacu ya YouTube Joshua Prophet of Jesus. Mwongere mu partage iyi video kugira ngo benshi bafashwe. Support Church Delivered Family irongwe na Prophet of Jesus Joshua. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire naho ubutaha.